gihe mu butegetsi bwa Baristo Ndayishimiye baririmba amahoro n'umutekano ko ari umusesekara mu gihugu, abanyepolitike bo na cane cane abatavuga rumwe na leta, amashirahamwe adahanira ivyicaro vya politike eka n'ibimenyesha makuru ntibasiba gusemerera bakanagaragaza abama bariko baraburirwa irengero mu Burundi, rimwe na rimwe ho hakadomwa ko urutoke abo mu nzego z'umutekano na cane cane urwego rw'iperereza muri ivyo bikorwa. Kubwo abategetsi batandukanye uhereye ku mukuru w'igihugu bwiwe Baristo Ndayishimiye, umukuru w'inama nshingamateka Gerard Ndabirabe, eka mbere n'umushikiriza manza mukuru Sylvestre Nyandwi, mu mvugo yabo y'agashinyaguro ngo ababurirwa irengero mu Burundi ngo ni inkozi z'ikibi ziheza gukora amabi zigaca zihungira mu gihugu kibanye c'u Rwanda, ngo abandi bakaja mu mihari igwana badasezeye imiryango yabo ngo bagasigara barabarondeza, abandi nabo ngo bakitaba akamo k'abantu bari hanze ngo nibahunge babaronderere za beza zo muri Canada. Kandundura n'umugwi CNDH aho uvuga ko mu matohoza yawo yo mwaka w'2020 ata murundi numwe yaburiwe irengero. Byo bikaba byamirirwa kure nabo mu mashirahamwe yigenga ahanira agateka kazina muntu nka Fokode, eka n'abarundi atari bake kuri iyo mvugo y'abategetsi batandukanye, mu gihe ubwo butegetsi atanamatohoza bukora. Kuri ibyo byose rero umuntu yokwibaza ati ni kuki abantu babandanya kuburirwa irengero ariko insiguro kuri ibyo zikaba zitandukanye? Mbega n'igiki gituma leta ya Gitega idakora amatohoza yimbitse ngo yerekane aho abo baburirwa irengero baba bagiye? Mbega hokorwa iki kugira ngo ivyo byose bihagarare? Ibi n'ibindi bibazo akaba ari byo tugiye guca ijya nino, aho turi kumwe n'abatumire batatu. Umutumire wa mbere akaba ari Pacifique Ninahazwe arongoye ishirahamwe Fokode. Pacifique, tubaramutse tubifuriza ikaze mu kiganiro. Nanje ndabaramukije kandi ndaramukije abo turi kumwe mu kiganiro n'abariko baradukurikira bose. Murakoze ikaze. Umutumira agera kabiri ni Frederic Bamvuga inyumvira n'umunyepolitike arongoye urunani Seporo Arusha. Frederic, namwe tubaramutse tubifuriza ikaze mu kiganiro. Aramutse neza, nagira najewe ndabashimira ko mwadutumiye kandi nongere nezerwe nuko tuza kuganira namwebwe n'abandi batumire, hanyuma twonde tuganire nabo tuza gusangira ijambo muri kino kiganiro. Murakoze namwe. Umutumire wa gatatu ni Reveriyano Bazikamwe n'umumenyesha makuru. Reveriyano, namwe tubifurize ikaze mu kiganiro. Murakoze ndaramukije abo turi kumwe mu kiganiro n'abariko baratwumviriza. Murakoze cyane. Nkuko twatanguye tubivuga, uno munsi turiko tuganira ku barundi baburirwa irengero ariko insiguro zikaba izitandukanye. Reka kumbure akabazo ka mbere tugatumbeze kwa Pacifique Ninahazwe muri Fokode barakunze kubivuga. Pacifique, kuva Baristo Ndayishimiye agiye ku butegetsi mu mwaka w'2020 mu bijanye n'agateka kazina muntu na cane cyane kuri riburirwa irengero ry'abarundi turiko turavuga uno munsi, byo bavyifashe gute ga Pacifique? Mwishirahamwe Fokode murazi ko twatanguye isekeza twita isekeza ndondeza aho hari mu kwezi kwa kane mu 2016. Ico gihe dutangura iryo sekeza hari hamaze igihe kuva mu 2015 hari abantu bicwa, hagasohoka amaraporo menshi avuga abantu ariko barapfa, ariko rero dutangura kumva imiryango imwe imwe idutabaza batubwira bati twebwe hariho ibintu turiko turabona bidasa n'ibi muvuga, niko hariho urwaruka rwinshi rwafashwe, hariho ibiziga bitogwa, ariko hariho abantu tubona bafatwa tugaheruka bagiye kubapfunga ariko twajya kubarondera mu mabohero tugaca mu mabohero yose tukabura abo bantu bacu iyo bagiye. Tumaze ukumva ubibwiwe n'umuvyeyi umwe hasubiye uwundi, babaye abantu 10 ariko avuga ibintu bimwe. Niho rero twatanguje iryo sekeza ryo kubaza abo bantu bafatwa ntibamenyekane iyo baja. Kuva ico gihe mwisekeza ndondeza amazina dufise yo abantu baduhaye ababo babuzwe irengero ni benshi cyane, barenga nk'amajana 4, ariko ibyo tumaze gutohoza ko murabona ingene twitondera kimwe kimwe cose, umuntu umwe wese tukamwitondera, mbega yarinde, yabahe, yafashwe nande, byagenze gute, hakozwe iki cyo kumurondeza, abategetsi bishuye iki, turafatira umwanya umwe wese muri abo. Twese turamaze gushira habona abashika amajana 2 babuzwe irengero. Ikibazo rero muciye mumbaza muti none ko byitwa ko ubutegetsi bwahindutse mu kwezi kwa gatandatu mu 2020 hakaza umukuru w'igihugu mushasha General Ndayishimiye, hari ico bacarahindutse? Hoba hariho abantu babandanije kuvugwa irengero ryabo? Ego cyane, turavye ku
kuva mu kwezi kwa gatandatu abaye umukuru w'igihugu tugashikana mu kwezi kwa gatandatu kundi ni ukuvuga kwije umwaka ari umukuru w'igihugu. Ivyo twaronse biboneka nk'abandi bafashwe n'inzego z'igihugu bakabugwa irengero turageze ku bashika 30. Ariko nk'uko nabivuze mvuze 30 abantu bashobora kuyaza ngo ni 30 nyene gusa babuzwe irengero, sivyo. Hariho nk'abantu usanga twaduherutse kuronka amazina. Twebwe nk'ubu iyo tubonye ngo alerte abantu batabaza abantu bakavuga ati twabuze hapfungiwe ntituje tumushira wo mu babuzwe irengero. Turafise umwanya twiha kenshi turiha nk'amezi 3 tukaraba yuko amezi 3 aheze wa muntu atarigera asubira kuboneka kuva bamufashe. Aho rero dutangura kumushira mu gitigiri cabo dukeka ko bari muri aba babuzwe irengero. Rero mbuze mubo tubona ko dushobora kwemeza ubu bararenga gato 30, ariko hari ayandi mazina menshi abantu bamaze nko muri ano mezi 3 aheze bafatwa tutarashira muri ico gitigiri, ariko tubona ko nabo nyene bashobora gutera abajambo. Ariko ga Pacifique muravuga muti inyuma y'amezi 3 turashobora kuvuga ati uwo muntu yabuzwe irengero, ariko nkuko twatanguye tunabivuga no mu ntangamarara uravye n'abategetsi ntibahakana yuko abo bantu baburirwa irengero, ariko ikibazo nuko nta gutubwira neza ati mbega abo baburiwe irengero bagiye hehe. Mwebwe muri Fokode abo baburirwa irengero hari insiguro zoba zigaragara mwerekana iyo baja? Kubivuze mu mvugo twagiye turumva muri no misi hari imvugo bwa mbere bwo hari imvugo mwavuze itangaje gose y'umugwi w'igihugu ujejwe iby'agateka kazi na muntu CNDH bo banditse raporo yerekeye umwaka wa 2020 barandika neza ko ata muntu numwe yazimiye. Aha ndabivuga ko bavyanditse kuko muri raporo ya CNDH batandukanye imigwi ibiri. Hariho abo ivyo bita disparition gusa, no kuvuga disparition n'umuntu yabuzwe iyo yagiye mugabo atabimenyetso bikwiye umuntu afishe kugira ngo yemeze ko uwo muntu yabuzwe kubera inzego z'igihugu. Bo bemeza ko no kuri disparition zisanzwe umuntu hamwe abantu bavuga ati mu muryango wacu hari umuntu twabuze, kandi yemeza ko ata muntu numwe yabuzwe mu 2020. Ico coco kiragoye no kucyubaho ko no mu bihe by'amahoro no mu bihe atantwaro zinyuruza abantu ziba ziriho ntihabura umuntu bashobora kuvuga tuyitwara mu buza, ariko kandi yemeza ko mu 2020 ata muntu numwe yabuzwe mu Burundi. Hanyuma bakaca baja kuri ico cyitwa disparition forcée, ho bavuga ko hariho umuntu umwe gusa batabajwe hanyuma bamaze gutohoza basanga sivyo, baca basanga mu 2020 nta muntu numwe yafashwe n'inzego z'igihugu ngo abugwe irengero ryiwe na kamaramaza. Mvuga ko ari kamaramaza kubera ko nk'iyo turiko twebwe turandika bene abo bantu babuzwe irengero urubuga rwa Twitter kenshi turiko turavyandika CNDH twuma tuyibwira umwanya wose kuri Twitter yose dukoze, hanyuma dukoze raporo CNDH turayirungikira. Amaraporo yacu barayaronse dushobora kumva ingene bashobora kubaka kuvuga ikintu nk'ico. Uwundi yagize icyo avuga igihe nyene CNDH yari itwaye raporo yayo mu nama nshingamateka, yabaye umukuru w'inama nshingamateka Gerard Ndabirabe, we yavuze n'agashinyaguro yitwengera avuga yuko ngo muribuka ko hari abantu bari hanze umuntu ngo twaza twumva ngo kumvuga ngo hamagara abantu ngo nimuze ngo tubahe visa ngo visa za Canada ngo hanyuma ngo bakacavuga ko abo nabo bari mu babuzwe irengero. Urumva ko muri iyo mvugo yiwe nta kanye ko abantu babugwa, ariko azanye indi siguro ko ari abantu bigiriye gutembera, ari abantu bigiriye mu mahanga, ariko ntazana izina rimwe gusa ryabo twerekanye ko babuzwe irengero ngo bavuga ati nukuri umushingamateka Osikari Ntasano bavuze ngo yabuzwe irengero nguyu yigiriye muri Canada. Navuze ati umumenyesha makuru Yohani Bigirimana aho bamuvugiye nguyu yigiriye muri Canada. Nta zina na rimwe bavuga iyo bariko baravuga bene ivyo bintu. Uwa gatatu twumvise yabaye umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ari kuri radio y'abafaransa RFI be na televiziyo France 24, aho naho yagize ati ivyo bintu by'ababugwa irengero nta biriho, ati yaba byari byo mwaca mumpa n'izina. Umva we anavuga yuko atani izina na rimwe araronka, ariko ngaha nongere koko kumwe tubikorera CNDH igihe cyose tuvuze ko umuntu abuzwe irengero nkaho kuri Twitter ku rubuga rw'umukuru w'igihugu turamushira ko Evariste Ndayishimiye iminsi yose, kandi turazi ko arukoresha cyane. Ntari mu bantu bovuga ko ivyo batabibona. Aca rero yongera ko ati ahubwo n'abavugwa ko babuzwe babara abantu b'inkozi z'ikibi bisha abantu canke bafite ivyo bononye bakaca baja mu Rwanda. Acagira ko mbere atanga karorero ati hari nk'abagwanyi 19 bahungiye mu Rwanda, ati niyo banyegeye none hari abantu nk'abo babita ababuzwe irengero.
nkaho yakoresheje ikinyoma kuko nta raporo n'imwe iriho mu Burundi cyangwa urwego mpuzamakungu nta muntu n'umwe yigeze avuga ko bajya abantu 19 bari barabuzwe irengero. Mbere muribuka yuko bagifatwa mu Rwanda haciye nk'iminsi 5 gusa u Rwanda rwaciye ruberekana rubaha CIRGL. Ninde ariko akakuvuga abantu berekanywe ko babuzwe irengero nkaho n'ukuri ku muntu w'umukuru w'igihugu akabivuga ku maradiyo mpuzamakungu. Ndumva biteye isoni ko mu kuza gusigura ikintu akoresha ikinyoma nyene kiboneka abantu bose babazi ko ariko arabesha, kandi abo bantu baherutse no gutaha vuba. Hanyuma ibyo kuvuga yuko ari abantu b'inkozi z'ikibi naho nyene yagize nk'abandi nta jana na rimwe atanga kiretse abo 19 yaravuze. Natwe twajya tumaza tuti none wa Yohani Bigirimana mwa mufise amakuru ko yagiye yakoze ikiba cyagenda kunyegeza mu Rwanda. Iyo tuvuze abitwa ba Theodesi ahishakiye Menchuti wafise amakuru ko yakoze ikibi mu Burundi aja kwinyegeza. Abo bantu twe tuba tuvuga ko dusanga mu Burundi badakurikiranwa, none ko twebwe tuberekana amazina ntiyagire se ntaye nimwe ivuga ngo uyo muntu bavuga ngo yabuzwe irengero, ahubwo tweho turamurondera kubera ibyaha yakoze, none barabeshya yagiye kwinyegeza. Nta numwe tuzi muri abo twe tuvuga vyitwa ko ariko araronderwa n'ubutungane bw'u Burundi. Hanyuma rero ejo bundi niho naho haciye haza umushikiriza manza mukuru wa Republika, uyu rewe nibutse ko ari nawe ajejwe kurwanya ivyo bintu. Amategeko yose y'igihugu ariho amukingira muha n'inguvu zo gukurikirana ivyaha bikomeye biba vyakozwe mu gihugu nk'ivyo. Wewe yarasohoye itangazo ejo bundi avuga ko yatanze ibintu bitatu kuri ico kibazo. Ku ruhande rumwe yaravuze ngo ibivugwa vy'amakidnapping ni ukuvuga by'abantu banyuruzwa nyene, ivyo byo kunyuruzwa, ati ivyo amaze kumva ni ivy'abantu bafatwa n'abigize abakozi b'inzego z'umutekano ariko atari bo, hanyuma bakaca babibeshera izo nzego z'umutekano. Urumva n'uyo ntahakanye ko abantu babugwa irengero, ariko ahindura avuga abo babikora abaribo. Natwe turatanga akarero kamwe gusa kabaye vuba mu kwezi kw'icumi mu mwaka uheze ku ntwaro ya President Ndayishimiye, tuti itariki 8 z'ukwezi kw'icumi mu 2020 hariya Imwaro aho bita kuri JIT, umukuru w'iperereza mu ntara wa Mwaro w'ico gihe Gerard Ndayisenga yafashe abanywanyi 7 ba CNR. Kuva ico gihe 5 muri bo ntibarigera basubira kuboneka. Igituma tuvuga 5 nuko hari umwe biboneka ko ari we yakoreshejwe mu kubatega umutego kugira yafatwe yasubira aritaye no muhira ntihagiye umukorako. Nuko kandi hari uwundi tuzi ko yatorokeye ku Rusizi iyo bashobora kuba bari bagiye kubicira, tuzi yatorotse araturondera aravuga ibyo bintu byose byabaye ko ivyo ari byo. Rero tuti twebwe aba bantu bafashwe n'amenyesha makuru bahari, iyo nzu yari kwiberamwe ikiganiro cyamenyesha makuru. None ko abantu bafashwe ku murango izuba riva n'abantu babona, mbega Gerard Ndayisenga yabafashe yoba ari muri abo mu nkozi z'ikibi biyitirira inzego z'umutekano canke n'umuntu wo mu nzego z'umutekano nyene asanzwe azwi? Umva nkaho ntiduheza mu nyuma ngo turonke inyishu, ariko tumaze igituma haciye hafi umwaka ivyo bintu atabikurikiranye, uwo Gerard Ndayisenga adahamagawe, hanyuma akaza kutubwira ko ari abantu bigize mu nzego z'umutekano bariko barakora ibintu. Icya kabiri yakoresheje, yavuze ko hariho n'ivyo kubesha. Mu kubesha acazana akarorero k'umuntu yavuze ko apfungiwe mu gasho imakamba. Ubwa mbere bwo uyu yavuga uwitwa Toyi, sinaba ko Toyi Pascal, yego ni Pascal. Uyu Toyi yavuga hari haciye iminsi 2 gusa yanditswe n'ikinyamakuru SOS Media Burundi. Ico kinyamakuru mu bisanzwe inkuru yo itanzwe n'ikimenyesha makuru, buriya niyo uvuze uti hari ico yikema usaba kwishura iyo nkuru nyene muri ico kimenyesha makuru, kandi kutuye umuntu buriya ntiyazimiye byagenze uko. Ntihari gushobora gukoresha ico kintu nko kugwanya ibikorwa abantu bose bakora bijanye no kwerekana ababugwa irengero ko ari ivy'ububeshi. Icya kabiri, uravye iyo nkuru uko yanditse, ikibazo ho cari kiriho kuko uwo muntu yari yafatiwe mu Rutana aragenda arapfungwa mw'ijoro ry'uwo munsi nyene ngo mu 3 y'ijoro asohogwa n'ujejwe iperereza mu gipolisi mu karere k'ubumanuko, amusohora 3 y'ijoro atavuze yamujanye. Maze abajyango batabaje ikinyamakuru SOS Media Burundi bavuga bati twebwe umuntu wacu yarapfunguye mu Rutana bamusohoye ijoro, ituzi iyo bamujanye, kandi n'abapolisi bahari bavuga ko batazi iyo muntu yajanye. Muri ico gihe inkuru ya SOS Media nta kosa ryarimwo, ahubwo ivyo nyene nivyo General de la Republique yakwiye kubuza. Ni kubera iki basohora umuntu mw'ijoro bakamutwara batavuze iyo bamujanye,
kandi twarabonye ko benshi mu batwagwa gutyo bari mu bazimira n'abaheza bakicwa. Ico nico yari kugwanya aho kuza kurondera gutuka abatabariza abantu. Icya gatatu yaciye yavuze ngo abavuga ko bazimiye bagiye mu mihari y'abagwanyi ngo bagenda badasezeye imiryango, ngo imiryango gusigara yibaza ko baranyurujwe. Aha rero umuntu akaca amubaza none ko batasezeye imiryango nawe akaba atacegeranyo yerekana ngo yarakoze amatohoza kuri ivyo bintu, baba bagiye basezeye we baretse gusezera imiryango baca basezera Sylvestre Nyanzwi. Nico kibazo twagize ngaho hantu, kuko nta raporo gushika ubu yerekana ko yakoze ijanye nabo twavuze ko banyurujwe, we ngo yerekana ati naka bavuze yagiye mu bagwanyi, nta na hamwe ivyo bintu tubona avyerekana. Procureur General de la République amaze imyaka 5 ahari ujya Sylvestre Nyandwi, nkuko natwe tumaze imyaka 5 twerekana abantu bafatwa bakabuga irengero, ntitwumva ariyo mabanga abereyeho ingene muri iyo myaka 5 atazina na rimwe aratwara imbere y'abacamanza yerekana ko umuntu yabuzwe irengero, abacamanza bakira urubanza abantu bakora ayo marorero. Rero ku kabazo wambajije, iyo niyo nyishu numva ubutegetsi busa n'ubutanguye kwemera ko abantu babura, mugabo ntibwemera ko babura ari inzego z'igihugu zabafashe ntizebe ngo zisigure iyo zabashira. Murakoze cyane, reka kumbura imbere yuko twumva ivyo mu banyepolitike nabo bavuga, tubaze Reveriano nk'umenyesha makuru. Mbega Reveriano, mwebwe nk'umenyesha makuru mu nkuru mutohoza mukanashikiriza, Pacifique aravuze ati urumva ko ubutegetsi butanguye kwemera yuko abantu bagenda mugabo ntiberekane iyo baja. Mwebwe mu nkuru mutohoza hari ico mwamufise, hari mwotubwira ukuntu byo bavyifashe mu makuru muronka yo muriko muratohoza? Murakoze. Je novuga ko mu byo umuntu akurikira kenshi novuga yuko akazi ko kumenyesha amakuru kenshi tugendera ku makuru menshi, na cyane cyane nk'ubu nko muri ico gisata turisunga cyane cyane ibiba byakozwe n'isekeza ndondeza Pacifique Nyazo arongoye. Ariko rero twebwe niyo bitovye vyo kurondera duciye ku by'abandi bakoze, ikiba giteye ubwoba ni mu gihe ukurikiranye amabi yagiye araba no mu bindi bice by'isi, byumvikana yuko leta y'iwacu yaramaze gufata intumbero yo kuba mu mareta ahomya abantu babikishije muri iyo nzira yo kunyuruza abantu. Kuko nk'iyo uri kurumviriza ibyo wumva Sylvestre Nyandwi umushikiriza amanza mukuru avuga ku by'abantu banyurujwe, niyo uri kuramura mu maso ariko arabishikiriza biraboneka yuko harimo ikinyoma, avuga ibintu byo kubesha, ariko aravuga ibintu bisunitswe n'imvo za politike ariko bidasunitswe n'imvo zo kuvuga ngo n'amatohoza parti nkuru yakoze. Je nobaha nk'akaruru gatoyi nk'ibi mubona bariko baravuga nk'abijya yagiye gusohora, ni ibintu byerekana neza yuko ari leta y'u Burundi igomba guhuma amaso abantu ngo barase ibyo bakoze. Kubera iki? Kubera bokerewe n'ibyo abantu bariko barakora, cyane cyane aya mashirahamwe ya ba Pacifique ubona arabahanze, cyane cyane ibinyamakuru mubona biyamiriza birirwa barahiga, cyane cyane aba bantu bose bamaze kubona yuko ubutegetsi buriko buramara abantu, bugenda burica abantu bukebuke. Uravye nk'akarero umushikiriza amanza yashikirije ku bintu banyuruzwa, akavuga uwo muntu wo mu Rutana Pascal Butoyi, ni ikintu bari barabuze ahantu bohera kugira baze kubeshuza ngo nta bantu banyuruzwa mu Burundi. Kuko ujya muntu nk'uko Pacifique yabivuze yakuye mu gasho 3 zo mwijoro. Uraza mu mategeko y'u Burundi, sindi muri ico gisata cabiza amategeko, ariko birazwi yuko nta muntu ari kuri gukurwa mu gasho amasaha ya 3 yo mwijoro, ntibishoboka. Bisigura ko umuntu wese arahito bikimenyesha amakuru naho umuntu asanzwe gusemerera akavuga yuko ivyo bintu uwo muntu batazi yagiye ibisanzwe, kuko gukura umuntu mu gasho 3 zo mwijoro ntuvuga uti turamwunguruje kubera ivyombo, kandi agatanga n'isiguro zifine babikora mwijoro. Nta muntu n'umwe yoba yihenze gusemerera akavuga yuko umuntu yanyurujwe batazi yaje. Hama uravye nk'ivyo bariko barasigura, ukaraba ivyo umukuru w'igihugu yavugiye kuri France 24 na RFI, biraboneka yuko yaje ashobora kuba byaramumaramaje amaze kumva ko mwarumvise ko abimenyesha amakuru vyaciye bitangura kurondera abantu basa nk'abahinduye umukuru w'igihugu, agaca abwira umushikiriza amanza ati nimurabe ibintu mufuruguta musohora ivyo vyerekana twebwe aho duhagaze. Ariko barabesha cyane cyane kiriho kirabokera, bobo ntibababajwe n'ivyo, ntajya ntihagurutse ngo aje kumenyesha ivyo ngo nuko babajwe nuko ngo abantu bariko barababeshera ariko baragira gute. Oya, ahubwo nuko haniniya biri mu byo bariko barasabwa n'ababafasha baha amafaranga, cyane cyane mu muryango w'ibihugu bya Burayi, bababwira bati
kuko murazi yuko mu mvo zatumye hafatwa ibihano harimo iyubahirizwa hagati y'akazi na muntu kandi murazi yuko bakibabajije abamenyeshamakuru b'abafaransa bakibabajije hama niho yaboneyeho kubesha biriya byose agacaza kugira ngo bagire raporo bajya guhereza abantu baha amafaranga ngo herara ngo CNDH ivuga yuko mu 2005 yanyurujwe ubu naho nimurabe n'ibyo bavuga n'ibi cyane cyane rero icyo abarundi bakwiye gutahura ntibatahure ngo bategetsi bari ko batanga ivyo vyegeranyo ngo nukubera ngo bumva vyabaremereye ngo nukubera bumvi oya nukugira ngo bahenda abantu basubire kuvuga ngo nabantu ngo baritaye hagati y'akazi na muntu hama bashobore kubahenda babihera ayo mafaranga ikoreze ivyo bashaka bihembere abo birirwa barica abantu bakura ikoreze ivyo bashaka bishire no ku mufuko je rero hanini nibaza yuko leta y'iwacu nibaza yuko ikibazo nyamukuru ifise uravye honyine nuko kuntu abantu bahaguruka bakavuga imvugo zitandukanye nibaza yuko nabo nyene hajya bavuga mu Kirundi ati amaraso arahuma nibaza yuko nabo nyene bitariko biraborohera ego no munsi barashobora kuba birirwa baravyina yuko batsinze ababagwanya bico bashaka bagira gute ariko biraboneka yuko uko imisi igenda biraboneka yuko nabo nyene bisa nk'ibitaberera kuko uravye nkuno munsi uravye ubutunzi bw'igihugu uravye ibintu birirwa barabesha abanyagihugu ejo nariko ndasoma ibintu byashikirijwe na ishirahamwe riraba amahinguriro iyo bita Association des Industriels du Burundi baraba bijya by'amahinguriro byari bitwengeje cyane wumvise bariko barizeza abantu ngo hazova amafaranga y'agaciro ngo yuko ngo kigaciro cyose kizobaha amafaranga ngo amayo mahinguriro ngo ashobore gukora ngo byo gushora hanze hama babona ngo bashobore kuronka amafaranga y'agaciro ivyo byose bitumenyetso tumwe tukwereka yuko nabo nyene ivyo bakoze bitariko birabahindira iyo wumvise bariko barabwira abanyagihugu ibintu biri mu kirere badashobora kudoma kuri ikintu gikora gutya biraboneka yuko nabo nyene bitariko bamera neza ariko ikibazo kihagarara ni hahandi abica abantu ntibicaye bagomba barica umukuru w'igihugu nawe ahaguruka avuga amajambo ugiye ko neza kugira ubwe neza amajambo ashikiriza n'umukuru w'igihugu usanga utukanye ariko aravuga ibintu ukibaza yuko yoba ari umuntu ahagarariye igihugu cyangwa umuntu yoba atwara igihugu kaburi ingene ushobora kubifata kuko aravugira ibintu novuga biri hejuru bidafise ingene ushobora kuvyerekana ingene bizokorwa ukabona yuko igihugu cyacu kigeze ahatemba urumva twebwe nk'umuntu cyane cyane nk'ico gisata mwumva abo ba Pacifique mwumva bakoreramwo kiri mu byo duhanze amaso cyane kubera kuva na kera twakuze batwigisha yuko ubuzima bw'umuntu ariko atihabwa ariko gaciro ka mbere dusubira kurara ariko ubundi bugize bwa nawe buriko burakorwa mu bisata byose by'igihugu ntibigira uko bingana aho nimba muri ko muvuga abantu banyuruzwa aho ntitwavuze mu gisata cy'ubutunzi ubusuma buriko buraberayo ntitwavuze mu gisata c'indero ibiriko birakorwa bidakorwa ntitwavuze mu gisata ibisata byose bisa n'ibiriko no munsi bicumbagira utuvuga bihagaze ni ngaho nabandagarukiriza ariko no kwerekana yuko ibintu bigoye naho bo birirwa barabwira abantu ngo ibintu bihagaze neza barabibona ntawe bize reka tubitega amaso ariko uri kuraraba imbere n'abajya abategetsi batwari guhika imbere ntaho babona